Nongeye kubaramutsa kaze kuri kino kiganiro cy'uno munsi aho tuvugana impamvu igituma leta y'u Burundi irongowe na CNDD-FDD iriko yirukanga inyuma y'abantu yirukanga ku bantu bariko bararondera guhanura niko novuga bariko bararondera gukebura naho kuba ari kunegura ariko ikabiruka inyuma cyane icyo tujya kugisesangura impamvu babikora n'ingene twokwikingira ibintu nk'ivyo kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere nukuvuga njya gukora nko mu bice bitatu bwa mbere vuge impamvu babikora kumbe benshi musanzwe muzi mugabo tumenye nk'abavyibukanya amayiri bakoresha canke imikenyero bakoresha hanyuma ukuntu ushobora kukubangamira waba uri mu Burundi waba uri muri diaspora n'ingene dushobora kwikingira haba online donc turi kuri zimbuga canke offline mu buzima busanzwe ko kenshi na kenshi usanga mu kukwiruka ko si kuvuga ku mbuga ngo kanabone gusa harabo numva baja kurondeza ibindi bintu ndaja kwishikako reka mbere nce ngira ko nubwo kumbura abantu bataragwira niyo bagwira turaja kuhana ijambo kandi ngire ko mpera ku kintu gituma birukanga inyuma yacu muze yacu unimba barakurikiranye imbuga ngo kanabumenyi muri ino ndwi itarenze indwi imwe haravuze ibintu vyinshi ku mudame yitwa Pamela ariwe twita Ndondeza bavuga ko ngo yagiye muri Kongo ku rugamba hanyuma baravuga kuri Pacifique hari umuntu batumiye bamwe mbaye haga wa kabiri aravuga kuri Pacifique ibintu navuga personnel bitajanye n'umwuga Pacifique akora canke n'uruhara afise ku rubuga rw'i Burundi rwa politique canke mu ba société civile ubu Pacifique ninahazwe nshobora kumukubwira mu magambo make ya Pacifique ninahazwe Pacifique ninahazwe mama we muvyara n'umutwakazi hanyuma baravuga no kuri Maragata barankitse muri ico kiganiro nyene naho nyene novuga bataka ubuzima bwiwe privé mu ntango ujyawe ndi anga sinokubwira ngo yanka abarundi batwara igihugu yanka igihugu ntihaze ukivyara bwumva atavye yanse igihugu ke yagikunda akivyara baravuga kuwo bita Semerera ari bacewe ibintu bitari bike bimwe kumbone ntashimye kuza ndagira reaction kuko kenshi na kenshi iyo ugize reaction bakibaza ngo wapanitse canke bakibaza ko bikomeye cyane nagumye nyene nibera ibisanzwe cyakivuga cyitwa Semerera ujya muhungu yitwa Semerera papa we yaritavye Imana mugabo uzora bintavuga ukibona yuko ari abantu badashima bibijuju batazi mu bwenge je ndibaza mama wiwe nubona mama wiwe bijya vuga ntavyo azi kuko hamwe mama we yovyumva yomuvuma ndumushikiranganje w'ukwivuna abansi w'ukwivuna ivyo bipfa mutima ariko n'imbere yaho twarabonye aho nka Neva yifatira mu gahanga bya Faustin Ndikumana agahenda barundi umuntu yananiwe no kuzana umugore wenze imyaka afise ari umugabo ntiyubake urugo tubone nawe abona umugore amubwira ngo uraza naso nawe umugabo nawe mu rugo umuntu imyaka afise azigera ingana ikiburira ari umuntu w'umugabo asanza yananiwe kubaka urugo rwiwe arafise amajambo abwira abarundi yifatira mu gahanga Eglise Catholique ibintu nk'ivyo mugabo hari abantu bagira amashira hamwe bajeje kuzomera inzego z'igihugu fata nk'ubu dufate ishira hamwe Ecclesia Catholique ifise miliyoni zingana iki ivyo byose ifise abarenga 70% muguza wumva nk'umusenyi yaciye azomera ngo inzara nabiwe bashonje atarigera bigisha nukuvuga ntazi icajejwe mbega iwe mu rugo iwe abari mwishira hamwe bobo ntibashonje yakoze iki kugira ngo abigishe gukora mu guca umengajeje kuzomera yuko nk'umukuru w'igihugu yakwiye kuja kurima mu rugo kwa naka ahubwo nabanza avuga ati iwacu
n'imbere mbere wanashaka n'abanyamahanga twibukanije mu kucenda canke kumbura mwe ntibabimenye mu kucenda kumwaka uheze hari umubirigi mu gaserukira igihugu ishirahamwe bita Enabel ry'ababirigi yitwa Menga David Reisens yari twitinze no kuvuga sibo yavyanditse mugo yarabiherekanije canke yarabitwite ku bakora X mu vyari byo ntuzeye yari nka caricature nka cartoon yiko yerekana ingene Uburundi bukenye petrole ngo baca amasaha 28 nivyo nofisha muri yo cadre yuko leta idashaka ko situation ko ifashe mu Burundi abantu bayivuga ko abantu babimenya. Jewe rero hagiye uzumva mu Burundi ngo kiripanze ngo leta yari yubatse jewe simbona ko kwari kwiyubaka ngo yari ikomeje cyangwa ko rikomeza ahubwo mbona ko ari ukwerekana inguvu nke ifise ukutemera legitimacy uko itemera ko yari leta ikwiye ko itari ifise cyo no kwita instabilité politique political instability insécurité politique donc mwifise insécurité nabwiri shuwa y'ivyo iri kirakora je tumaje inyuma y'abana kugira ngo abantu bagume bamenya bijya bintu leta bonyene bababwira ku mastade abandi nta nivyo bamenye ko bari muzima bu leta yabashizemo nyene bamwe bariko barahangayika no kugira ngo ivyo kurya numaje kumvizira radio nta uronke ama unité na yaronke internet ntiboneke ibintu nk'ivyo na cyane nyene nko mu gihugu ubiboneka ko ibintu byifashe nabi kuva inyuma y'amatora twabibonye aheruka 2025 aho Senede yigaruriye inzego zose z'igihugu haba muri administration n'amashinga amateka inyezo amateka etc ku buryo atamuntu atera igitsure leta normalement hagomba kuba hari inzego nka zitatu bijya vuga judiciaire administration hanyuma abashinga amategeko ku buryo ushobora gusanga leta gukora ikintu hanyuma akavuga ati ntigishoboka cyangwa tubanze tukinegoshe reka tugitosore neza ariko ubu ni ikintu kimwe ni monolithe imwe urumva yuko ijambo bagifatiye bonyene hanyuma abamenyesha makuru uhereye kuri 2015 cyane batavuga ivyo leta ishaka barabanumije nabo nyene abandi barabahungisha no kuvuga ijwi ryari risigaye ubu ahanini n'amajwi y'aba diaspora y'abantu bari hanze no tugifise akantu ko guhemuka akantu tushobora kugira ikintu tuvuze atabu usiga ko kandi gisoro cyo kirahari mugabo nibaza ko dufise mu physiquement tuba turiko turi protege tudashobora kugwa mu vyara vyabo malheureusement umva natwe ko batatwihanganira cyatangura atake nja gushika ko mu kanya zaba izo nagiye n'izandi bagirirwa canke muri rusange izo umuntu ashobora kugirirwa kugira ngo ceceke areke gukomeza avuga bikaba mu gihe nkuko navuze igihugu cifashe nabi mu bihe mu cyane mu by'ubutunzi mu nzego z'ikonovuga pe ubutunzi uravye ibintu vya petroli ibintu vy'amadevize ukaraba administration corruption irarenze nta kintu na kimwe ubu ushobora gukora udatanze igiturire nta kikihari ikintu cyose ugomba gukora ni mpaka utange igiturire ukaraba ubucamanza umapriza yuzuye abantu benshi bataciriwe imanza abandi baziciwe bakareta bakezo mugabane bareke ngo batahe abandi bamaze umunyoro wabo mugabo bakagumizwayo ibintu nk'ivyo ukaraba rya police brutality ubusuma maze imisi mvuga ama message y'abataxi bari Bujumbura police biba ibiture mu bwoko bwose ibintu barondera amakaranse y'ibintu bisanzwe nk'inzoga isukari mu bindi bihugu byinshi ari atamuntu amenya ko n'isukari gwa amafaranga ibintu barya muri administration impapuro zisanzwe permis de conduire ukumva ngo ibintu bikora permis de conduire byarabuze ahandi bagasaba iturire vy'umurengera ku kintu cyagomba gutangwa ko 300 ugasanga ko atanga miliyoni urenze donc igihugu kigeze ahantu habi abanyagihugu ntashobora kuvuga mu Burundi barumewe kuko uvuze nyene baca bakumesa bakagukura mu kazi bakagupfunga ibintu nk'ivyo no kuvuga twe ni tugadusigaye turi ijwi dushobora gusemerera ariko nuko navuze natwe badushobora ko izindi pressure abandi n'abagira ubwoba ko ukuboko kwa leta ngo ushikangwa ahantu ari hose cyangwa se famille cyangwa ayane ma projet cyangwa umunsi umwe bazotaha ibintu nk'ivyo bigaca bituma abantu baceceka ari navyo leta ishaka kubera leta yoyo igomba ko abantu bavuga exactement kujya ibivuga kugira ngo abanyagihugu bagumye muri uko kutamenya bagumye bizera ivyo leta yababwiye
ko igihugu kigikize gusumvya ibindi vyumvikana kubera abantu bamwe bashobora kuba bataratembera, ko baje kubacungura, hamwe bohinduka igihugu coba gihiye n'ubundi boca basubira mu mashamba. Iyo ntuze zokumva ariyo teme bavugisha nko kumenga biri mutual exclusive, umenga ntushobora gukira kandi ngo uryame neza. Bakubwira ngo tubahe peteroli muce mwiruka, as if mu bihugu birimo peteroli hore mu Rwanda, mu Buganda, muri Arabie Saoudite, muri Amerika, muri Australia, sepa as if bo bariko barirukanga kubera se peteroli. Kutoshobora kuha peteroli kandi ukanasetinga en effet ibihugu bibuze peteroli nivyo ushobora kubamo n'akajagare. Muri wayo ko bashaka ko iyo narrative ariyo yonyene iguma ivugwa, niyo mpamvu badashaka ko hagira undi muntu avuga ibintu biciye ku ruhande rw'ivyo bintu bavuga. Na cyane cyane mu vy'ubutunzi, ubutunzi musanzo anashaka kubona ko bakenye mugabo kuba mubibi busanya gihugu agashobora kuduga, abashaka ati kumbure aba bantu bagumye basemerera agacako kanyagihugu kazoduga, bahave mu matora bahagudutora canke izindi nzira abanyagihugu bashobora kwikurako abantu. Donc bagomba kuzimya ico twita majorité silencieuse, silent majority. Donc nibo nova bari mu Burundi baje abantu zubona bimbonera kure baduga benshi ari nkehwa mugabo majorité ko bari silencieux banumye baca bibaza ngo abarundi bose no ko bameze, bagaca babigumiza ko diaspora cyane bayikwikirana kubera aba diaspora mu bisanzwe turafise ububasha bwo gukwiza amakuru gusumvya uri mu Burundi kubera d'abord iyo sécurité novuga physique dufise ko dashobora gucira kwa maboko. Benshi barafise uburyo dufate bw'amafaranga, bafise internet nyaruka, hari benshi bize bo baramaze kubona ntuzeye ahantu hari agateka kazi na muntu, ko abantu benshi ntibumvaga bumva umenga niko kwisi hose bimeze ko umupolisi muhuye akakuraba ukamuraba naba caguha amakofu gataha, bazi ko bijya c'est normal. Ubwo twe turamaze kubona we know better, tumaze kubona yuko suko bigenda. Umva turafise ikintu twabonye mu kintu cyane gouvernance nziza no kutagira biturire, service delivery, donc gutunganiriza abanyagihugu n'agatekazi na muntu. Kandi bamwe dufate nk'aba Pacifique bafise accès na bambonima bafise accès kuma institution, bashobora kuvuga na n'inzego mpuzamakungu bahagira ico influence bagize ingene Uburundi bufashwa canke Uburundi buboneka mu makungu. Niyo ituma en fait ntuzeye aba diaspora bashobora kuba target, bashobora kuba bibasigwa gusumvya n'abari i Burundi kubera izo mpamvu. Usivye gusa ko kuko nabivuze tugira imana duvise un peu navuze un peu de sécurité kubasumvya abandi mugabo atari sécurité totale.